Ashimwe Yesu ashimwe. Kandi turasubiye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero muri kano kanya tugire tubabwire ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabigabiye. Hano dusubire natwe twuzuze igikorwa ciza abaririmbyi bahejeje gukora. Yesu nabahezagire. Twagomba rero turaba ijambo ry'Imana ngaha mu butumwa bwiza uko bwanditse gice ca 8 n'umurongo wa 22 turagiye gusoma nomero z'urukaratasi ni 51. Turagiye gusoma rero ijambo ry'Imana muri ubu butumwa bwiza. Tusome. Yesu aho muri impumyi baraza bashika i Betsaida, bamuzanira impumyi, baramwinginga ngo ayikoreko. Afata iyo mpumyi ayikorako ayikuye mu mihana, acira amate mu maso yayo, ayirambikako ibiganza, arayibaza ati hari ico ubona? Iraramura amaso, iramwishura iti ndabona abantu sa n'ibiti bigendagenda. Yongera kurambikako ibiganza ku maso yayo, iritegereza irakira, yihweza byose neza. Amurungika iwe ati ntuje mu mihana iyo mu yindi mihana. Naya majambo y'Imana. Yesu nabahezagire. Twagomba tuvuganira ijambo ry'Imana hano tumaze gusoma muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. N'ubutumwa bugira kabiri bwanditswe n'uyu Mariko. Mariko risobanurwa ngo inyundo nini, iri zina ryiwe. Kandi uyu Mariko yaragendanye na Paulo mu rugendo rwiwe rwa mbere hamwe na Barnaba, hanyuma asubira inyuma iparuga ipamfiliya. Kandi uyu Mariko ni mwene Mariya hariya i Yerusalemu, umudamu yagendanye na Yesu, yari afise icomba c'amasengesho cyo gusengera abakozi b'Imana. Hanyuma rero ubu butumwa bwiza nibwo buto muri ubu butumwa bune, kuko Mariko nta buhanuzi bwo mu isezerano rya kera yashizemo bwinshi, mugabo kandi hano yarerekanye ko Yesu Kristo ari umukozi w'Imana. Mumvugire amina, mumvugire amina. Ego ijambo rero rikuru hano rivuga ngo Kristo umukozi w'Imana. Umurongo mukuru uvuga ngo kuko Kristo ataje gukorerwa ariko yaje gukorera abantu, yatanze ubugingo bwiwe kugira ngo tuze duharirwe ibyaha. Yesu nabahezagire. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero Mariko inkuru ya Yesu kandi yarakurikiranye aya majambo. Hano twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ahumura impumyi. Ijambo intumbero y'amajambo y'Imana no kugirirwa ubuntu umuntu agahumuka. Ndabifurije guhumuka mu izina rya Yesu. Bari muri kumwe ti umuntu yahumutse aba yaragiriwe ubuntu. Niryo jambo hanini tugire tuvugane, muze kudukurikirana, kuko amagorwa hari nuko umuntu aboneka nk'uwubona mugabo yarahumye. Ariko hano Yesu yinjira muri iki gisagara cy'i Betsaida, hanyuma bamuzanira impumyi ngo ayihumure. Hano Yesu mu bumana bwiwe ngo yicira amate ku maso, avurunga rutono ngo ashyira ku maso, arayibarira ati none hari icyo wowe wabubona?
nayo iravuga ngo ndabona mugabo ndabona. Yesu acamenya yuko iyo mpumyi yapfuvye itahumutse, arasubira ayirambika kw'ibiganza, hanyuma ngo ikirabona byose neza. Mumvugire amina, mumvugire amina. Hanyuma rero aca arayiha amategeko, arayibarira, tumviriza rero, nagukuye mu mihana, niyo wari warahumiye, ugende ntuzusubire guca mu mihana, uca utaha iwawe ugende deregite. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Ugende ntusubire guca mu mihana, ntusubire guca mu mihana, niho hakugiriye nabi. Uca utaha muhiri wawe, ntusubire kugendagenda mu mihana, kuko mu mihana niho haguhumiye. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Mu migani y'ikirundi bavuga ngo ingenzi y'imihana niyo nzanye y'iki y'amazimwe. Yesu ngo aramukwega ukuboko ngo amukura mu mihana, amucira amate mu maso, amurambika kw'ibiganza, aramubaza ati hari ico ubona? Bari baramutabagaje, bari bamuruhije kabisa, yari yaratabagaye, ntikwari uguhuma gusa, imbone zose zari zaramenetse. Aramubaza ati none gute? Tego ndabona mugabo ibintu ndiko ndabona ndabona ibintu bimeze nk'ibiti. Yesu aca arabona ati basi umuntu yarapfuvye, yapfuvye, aca aramusubiramwo. Haleluya, haleluya. Birashoboka ko muri aka gakiza wapfuvye, Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi, agusubiremo mu izina rya Yesu. Ndakwifurije ko Yesu yogusubiramwo, ndakwifurije ko Yesu yogusubiramwo. Haleluya, 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 haleluya. Aca arayibarira amajambo akomeye ati genda ntusubire guca mu mihana. Kandi hajya ingwara y'uruhumyi nimbi, bari wa muri kumwe nimbi, nimbi kabisa. Kuko urabona n'izi ndirimbo twamye turaba, utabona nta erega impumyi nta kigize nezera, nta kinezera. Iyi ni yaba muhatazibona, naho bamuha ibitaribwa capfa kujya. Hajya impumyi wapi kweli? Bari wa muri kumwe impumyi nta kigenda, impumyi nta kigenda. Ivyo bahuye n'ivyarya, ivyo bamuhaye naho ribivu acarya. Guhuma ni bibi kabisa. Impumyi ntibona ibirori, impumyi ntibona inzira. Oyaye, impumyi ntizoja mu bukwe ngo inezerwe, ntizoja mu ikoraniro ngo inezerwe. Guhuma ni ingwara mbi. Mbwira uwo muri kumwe ni ingwara mbi. Yego, ni ingwara mbi kabisa. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Ni ingwara mbi. Mu myaka irenganye hariho impumyi yaraha ku mpanda, jewe nahora ngira ngo arabona. Ico gihe rero iyo mpumyi yaguze amayaya, sindabizi yagomba yadandaze, arayagura, arayarunda. Hanyuma rero aca arasubiza inyuma rivasi, yamayaya yose arayabyiniramwo. Niho namenyeye ati wa mugabo ntabona yamayaya ntayo yari guheba. Impumyi rero yica kokize
n'ibyiwe irabihonyanga, umuntu atabona n'ibyiwe arabyonona, umuntu atabona n'urugo rwiwe ararusambura, umuntu atabona ubugingo bwiwe arabuta muri gehenomu, umuntu atabona arononekara nyene kuko ntabona. Surumba niwo muri kumwe turuhumye ni rubi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko uyu bahahani Betsaida agirirwa ubuntu n'Imana ngo bamva Yesu agira hace baramumuzanira Yesu, kuko uyu muntu yari yaratabagaye, yari yarahwereye. Ngiye kwipimisha kwa ntuze kwa binagano ingwerega warageseye ngo ukwiye ngo amarinete ageretse. Urumva ingwara bigeze kure. Mwavyumvise, mwavyumvise. Uruhumyi ni rubi. Yesu nadufashe. Uruhumyi ni rubi. Acangwaramu kiramata ku maso kandi aka kantu agakoresheje wamenze mbega nibiki. Hanyuma rero ngo amusiga cyamubari ati umviriza rero hari cyo wowe ubona. Ndabona mugabo mbona ibisa n'ibiti. Aravuga ati umuntu yomara abantu, reka ndamusubiremo. Acara musubiramo. Haleluya. Yesu ni mwiza, agira gutya. Yesu ni mwiza. Mbari wa muri kumati Yesu ni mwiza. Ego ntakureka, aca gusubiramo. Aca subiramwo. Iyo abayobiretse uko wari upfuye, ariko Yesu arafise ububasha bwo gusubiramwo, umuntu akamusubiramwo akamukonesera bigaca bigenda neza. Ngo arasubira murambika ku ibiganza tubuhoho, ndabona byose neza, ubu ndabona. Turagiye gusoma ijambo ry'Imana. Dusome ngaha igitabo ca Samweli ca mbere, igitabo ca Samweli ca mbere, igitabo ca Samweli ca mbere, igice ca 11. Turagiye gusoma mu izina rya Yesu. Ego igitabo ca Samweli ca mbere, turagiye gusoma amajambo y'Imana. Avuga ngo Sawuli atabara abi Yabeshi Gileyadi, maze Nahashi umwami w'Abamoni araduga asagaza inyuma y'Yabeshi Gileyadi. Abi Yabeshi bose baramubarira bati, duhe isezerano yo kuduhangaza, natwe tuzogusaba. Nahashi umwami w'Abamoni arabishura ati, muko nemera kuribaha mwese, mbanza kubanogora amaso y'ibu anire iminsi indwi, kugira ngo dutume intabaza zinyuragiranye igihugu cyose cy'Abisirayeli, maze nihabura uwo dutabara tuzokwisaba. Nuko intabaza zishitse Igebiya ho kwa Sawuli, zibarira abantu uko bibaye. Abantu bose baraturikisha bararira. Ako kanya Sawuli araza yimirije inka zivuye kurima, arababaza ati, habaye iki ko abantu barira? Bamubarira inkuru abi Yabeshi bazanye. Sawuli yumvise ibyo, Mpwemu w'Imana muza ko akabushungwe, uburake bwiwe buca buraziriringa,
afata inka zibiri azihimbaguramwo ibihimba, abiha intabaza ngo zibinyuranganye mu gihugu cyose c'Abisirayeli, batuzo uzobatabarana na Sawuli na Samweli, uko niko inka ziwe zizogirirwa. Ubwoba buvuye kuhoraho urabafata, baca baraza icarimwe batabara nk'uko umuntu umwe. Sawuli abaharurira i Bezeki. Abisirayeli bari ibihumbi 300, abayuda bari ibihumbi 30. Maze babarira za ntabaza bati, mubarire abi Yabeshi Gileyadi muti ejo kugasase bazobatabara. Nuko izo ntabaza zije zibwira abi Yabeshi, baranezerwa. Abi Yabeshi niko kubarira Abamoni batejo, tuzoza kubasaba namwe mutugirire uko mugomba. Bukeye Sawuli abaganya abantu mw'imice itatu, baseka hagati mu gasago z'Abamoni mu gihuru niko mu gahuru baririka Abamoni gushitsa ku musase munini. Maze abacitse ku icumu aho bashwiragiriye nta na babiri wobonye bari hamwe. Imana nidufashe, Imana nidufashe. N'aya majambo y'Imana kandi dusomye ngaha, turabonye uyu mwami w'Abamoni Nahashi ingene aba bantu Yabeshi Gileyadi babuze ngo turagomba uduhangaze, kuko yarashagaje agomba kubatera nk'uko bari basanzwe babigenza. Aca arabasaba, tumviriza, nimunkundire Abisirayeli bose ndabanogora amaso y'iburyo kugira ngo biboneke nyene ko ndabateye agasembwa n'agakengere. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Yego, mbe ndabasize iceyi, hanyuma rero nanjye nzobahangaza. Abantu bavyumvise bishwa n'inkuru y'umubabaro, ati karabaye basha. Mugabo baramusaba ati sawa, reka tubanze tubitangaze, tubibwire twumve ko tworonka abo dutabara ngo banyuragirane igihugu cose. Yesu nadufashe. Abantu ngo bavyumvise baraturikisha bararira, mbega yemwe Abamoni bagire badusubire. Ati Nahashi yavuze yuko imbere yaho twe yoduhangaza, yuko yotunogora amaso y'iburyo kugira ngo adusige iceyi twebwe Abisirayeli. Abantu ngo bararira, birirwa ngo bararira. Sawuli avuye kurimisha inka ngo barahura, none ayo marira nayiki? Ati reka ibara riraguye, Nahashi aragarutse, Abamoni baradusubiriye, bagira batunogora amaso imbere yaho boduhangaza ngo ntibatugirire nabi. Sawuli nkemuyera ngo acaramanuka amuzaga kabushungwe, uburake buraziriringa, ariko uburake buvuye ku Mana. Nimumvugire amina, nimumvugire amina. Aca ngo afata za nka ngo
azihimbagura zose, ngo azandagaza mu miryango yose y'Abisirayeli. Arababarira tutazokwemera gutabarana na Sawuli hamwe na Samweli, inka ziba zizogirirwa uko. Haleluya, haleluya. None Shetani wibaza ngo ariko aratwicira ko abantu si uko abahizi baguye deba. Harabuze abantu buzuye mpwemu yera bavugira ishengero. Imana idutabare cyane. Harabuze abantu bahagararira ishengero ry'Imana. Ibi bisigo biriko biranogora amaso abantu, byohwamye. Bariwo muri kumwe ati byohwamye. Bariwo muri kumwe ati hoboneka buzuye mpwemu yera. Ibi bisigo byohwamye. Yego, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ibi bisigo biriko birarigata ishengero, hoboneka abantu buzuye mpwemu yera nka Sawuli, byohwamye. Ariko barabutse nabo ufashije ubu baratabagura, nabo bajamwo bagasibanganya. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Baratabagura, baratabagura. Eko maze ngo aca arabaharura kuri uyu musozi, arabaharura arabatondesha ku rugamba. Haleluya, haleluya. Sawuli aratondesha Abisirayeli hamwe n'Abayuda, arabatondesha ku rugamba ati kirazira kw'Abamoni badutera iceyi ngo batunogora amaso. Turavyanse mu izina rya Yesu. Dayimoni baratumariye kugwaruka babanogora amaso. Bariwo muri kumwe ati turavyanse mu izina rya Yesu. Baradusamburiye kwingo, ingo zirasambutse, ubuhorero n'amashengero arashikiriwe, dayimoni zirasaze. Icampa tukaronka buzuye mpwemu yera tukazitesha izo dayimoni. Bariwo muri kumwe ati ngo tuziteshe. Yego ngo batonda urugamba, ngo bagenda barica Abamoni, babica ingenda, babakinagiza bose. Haleluya, haleluya. Hari usomye ngo umuntu umwe ataravuga ngo abantu bavuga ngo Sawuli ntaze yimikwe, azace naca himbagurwa aradutabaye. Mugabo Sawuli ngo navuga ijambo ryiza toyaye, ntitwohimbagura abantu kuri uyu munsi mukuru no kwigina insinzi kuko Abisirayeli turanesheje. Mumvugira amina. Yego, umuntu nka Sawuli yo kwinega tugatonda urugamba. Abantu nka Sawuli bazokwinega tugatonda urugamba, tuzuye mpwemu yera, tuzonesha abadayimoni basibanganije ishengero, tubafate mpiri mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Ari iki kibazo dufise ingorane, abo bantu barakenye, abahora bahari. Shetani yarabanogoye amaso, yarabanogoye amaso. Ubu intambara barimwo nuguharika, ubu rugamba barimwo nukwiruka n'isi ya none. Nugwo rugamba abantu ubu barimwo. Shetani ariko aratamba yirorera bose n'abari basigaye. Kuramwo amaso, kuramwo amaso. Shengero gaca rigira iceye, shengero gaca bavuga ngo karabaye, karabaye. Kubera iki? Abaro bivugiye Shetani yarabanogoye amaso. Esi chompa, esi chompa, imisori kabona. Esi chompa, abigeme bakabona. Esi chompa, bakabona. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe.
n'akaga nabonye kuba mu isengero umuntu ariko araja mu ijuru yarakuwe amaso atabona. Azokora ivyo atumva, azosenga iyo atabonye, azoyisenga akora ivyaha, azoyisenga acumura. Kubera iki? Ni impumyi. Iyumvira nawe uno munsi gutunga abantu bariko bararirimba mugabo ari abasambanyi, abo baramenya Imana. Gutunga abantu bari mu isengero bafise imwemu yo guharika, abo barayimenya, bayisenga batayizi. Ese cyo mukabona? Ese cyo mukabona? Twoshima Imana. Abantu bari mu isengero bangana kuko ntibabona iby'iki gihugu turiko turajamo. Igihugu tujamo ntikijamwo abankanyi, ntikijamwo abasambanyi, ntikijamwo abanyentambara, ntikijamwo inkozi z'ikibi, kizojamwo abera. Ese icoma uno munsi ukaririmba ubona iyo uriko uraja. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Niteka mbariro muri kumwe ati kubana iyo uriko uraja niteka. Subira umumbarire ati kubana igihugu uri kurajamwo niteka. Haleluya, 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 haleluya. Mukirisa ari mu rugendo akararo ka hafi, maze ngo baragenda bashika mu mwanga w'igitutu c'urupfu. Ngo bahageze barinjira ngo barabaza umushibamyi yari hakurya ati mbega runo ruzi turarujabuka gute? Umushibamyi arababarira ati ahoya mupfa kuvogera, nta bundi buhinga, nta kiraro, nta bwato. Haleluya, haleluya. Inganzi nyereka ngo baca badimbukirayo, barinjira ngo bageze hagati. Mukirisu ngo atangura kuyamira, atangura kuroka. Kuko umuntu aragenda kera agatinda akaruhira mu rugendo. Mbari wo muri kumwe ati nturuhe turi mu gushika. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu aragenda kera hanyuma agatinda kabiruhiramwo. Ariko niteka kujiyuzi. Mbari wo muri kumwe ati niteka kujiyuzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Maze bageze hagati, Mukirisa arabwira Vyizigiro tumbiriza, jewe niwigire numva nananiwe. Bari wa muri kumwe ati reka kunanigwa tugire dushike. Kuko abantu benshi bananigwa bagire bishugwe. Abantu bagire bishugwe niho bananigwa bagaca bata umusaraba. Abantu kigihe bananiwe ku rugero ruteye ubwoba kuko tugire dushike. Maze Mukirisa ngo Vyizigira aramusofa aramufata aramubarira ati wewe wahora unkomeza ca gihe twatangura urugendo turiko turava imahonero, none sha reka kunanigwa. Jewe muri viziyo yanje, jewe mu mbono yanje ndabona abamarayika hakurya y'uruzi baje kudutegera, kandi kigeretseko amaguru aratanguye guhonyora ku mucanga. Rema, haleluya. Maze Mukirisu ngo arasubizwa mu dutege kubera Vyizigiro. Agenda ngo aramusofa aramujana we, aramukwega. Bazabona ngo barahingutse, uruzi bararuhejeje, bageze hakurya. Haleluya, haleluya. Maze ngo bahageze, Musigura umushibamyi
umushibamyi w'uruzi, umushibamyi w'ijuru, ngo arababaza ngo zana icete mwakuye ku musaraba. Haleluya! Naho mukirisu yari yarushesha yari agafise, mbaze uwo muri kumwe turacagifise. Haleluya, 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 haleluya. Maze ngo mukirisu aragitanga, vyizigira aragitanga ati ngibi. Basomye basanga ati kabisa handitswe ko ngo twaragiriwe ubuntu, twarihanye, twarahunze uburake. Umushibamyi ngo acarababarira ngo nimwinjira mu munezero wa shobuja. Maze abamarayika bacava hejuru n'abaserafi baza bararirimba, maze na mukirisu baca barambara amababa nabo nyene baduga bariko bararimba bashima Imana. Mumvugira amina. Kuba niyuja n'iteka rinini. Amina, amina, amina. Umva Paulo mu rugendo rwiwe rugira kane ariko aragenda gufungirwa i Roma, ubwa nyuma ugiye kugwayo agiraza guhura n'ingwateraniro ngo ubwato burabasabana, bageze mu kizinga baganara i Merita, maze ngo bagezeho inzara yari yabatenze bagiye mu masengesho nk'imbohe mu zindi. Umukuru w'abagabisha 100 abajanye gupfungwa n'abasoda babakiciye abajanye abanyororo mw'ijuru. Haleluya! Imana iragenderera Paulo ahabwa imbono. Haleluya! Aza arababarira ati bagabo bene data, umviriza, umviriza, nimufate njya mujye, tumaze iminsi itari mike twisonzesheje, kandi umve ndababarire, umumarayika ndi wayo kandi niwe nkorera. Iri joro yangendereye arambarira ko ataco tuzakuba, mugabo tuze gusuka ku kizinga c'Imerita. Mumvugira amina. Umukuru w'abasodijana aca aravuga ati erega uko nukuri, ati mbere rero nikigeretseko nimupfungura amasengesho, fungura amasengesho. Je Paulo ndabivuze, none yari mbohe mu bana kubona iyo uri kuraja n'iteka rinini. Subira ubimbarira uwo muntu uti kubona iri kuraja n'iteka rinini. Abasodya bose baca barahindikirira imbohe Paulo ati kabisa twagendanye n'umukozi w'Imana, tuza kumuboha tugira dute, mugabo agendana nayo. Ndamubona ariko aratangaza iryo tangazo, aca ngo afata umukatara w'umanyura ushimira Imana, tehenda bugururiye nimurye kuko Imana yambariye ko ataco tuba. Yabivuze, yabimbweje Paulo, ntaco tuza kuba, mugabo dusukarira ku kizinga c'Imerita. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Niteka rinini kugenda umuntu abona yari karaje. Yeko umwami nashimwe, umwami nashimwe, umwami nashimwe. Tugende dufise viziyo yiyo tuja, tugira imbono yiyo tuja, turengane ivya mbere, twigira imbere, tugira imbono. Pana gukoma n'induru n'imboregwa, pana kurirana n'abasambanyi, kurirana n'imboregwa n'akaga witwa umukiriso. Umurokore warakijijwe, none abapagani uko barira ko intambara igira ibice sikumeze weho, uko abapagani barira ko ibintu biyangaye sikumeze. Ufise message ki ngo baremeshe ko tuhari nk'amatara, waremeshe ivyo udafise. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Umuntu atabona tugire dutabagwe akoma induru. Umuntu atabona Imana igira dutabare, nawe acatangura gukoma induru kuko ni impumyi. Yep. Dusome igitabo c'Abami
igitabo c'abami ca kabiri igice ca gatandatu. Duce dusaba umwe dusomere mwene data Fabiano igice ca gatandatu duhere ku murongo wa 15 tubandanye hariya ku 17 gutyo. Ego soma. Ego biratwi abari kumwe nabo. Maze Elisa arasenga ati Uhoraho ndakwinginze muhumura amaso arabe. Nuko Uhoraho ahumura amaso y'uwo musore araraba abona umusozi wuzuye kw'amafarasi n'imikogote vy'umuriro bikikije Elisa. Za ngabo zimanutse iyo Elisa ari, asaba Uhoraho ati ndakwinginze suka uruhuni mu maso y'aba bantu, kuko nuko abatamwe uruhuni nk'uko Elisa yasabye. Elisa araheza arababarira ati isi yo nzira kandi kisi cyo gisagara, nimunkurikire ndabashikane ku muntu murondera. Nuko abajana i Samariya. Bashitse i Samariya, Elisa aravuga ati Uhoraho humura amaso y'aba bantu barabe. Nuko Uhoraho ahumura amaso, abahumura amaso. Bagize ngo bararaba, babona bari Samariya hagati. Umwami w'Abisirayeli ababonye abaza Elisa ati mbega mutungwa ndabica? Aho sinobica. Aramwishura ati eka ntubice. Mbega Uhoraho mbega bo wofata mpiri kubw'inkota yawe n'umuheto wawe woheza ukabica? Niba bazanira ibyo kurya n'amazi barye banywe babone kwisubirira kwa sebuja. Nuko abarondereza ibyo kurya byinshi, maze bamaze kurya no kunywa arababarira ati arabarungika basubira kwa shebuja. Maze uhereye ubwo ibitero by'Abisirayeli ntibyongera kuza mu gihugu cy'Abisirayeli. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Abantu bafise imbono ni bafise ububasha bwo guhagarika ibitero byose by'abadayimoni. Nimugire gutya. Abo turi kumwe gira gutya. Abantu bafise imbono nibo bahagarika ibitero by'abadayimoni. Bijigira igisi ya none. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Abasiriya batonda urugamba, imikogote n'amafarasi. Uyu mujenama wa Elisa ababonye ati databuja turapfuye turarandutse ibitaro biraje turahwereye. Erega y'abakirisu b'incamugongo uno munsi bagatera bwoba bagatera ntimba bakarabaye nta kikivamwo. Ndabipfurije guhumuka mu izina rya Yesu. Ndabipfurije guhumuka mu izina rya Yesu. Tiyaga databuja we imikogote n'amafarasi turapfuye karabaye biraje ibitero by'Abasiriya ntitugikize karabaye
Elisa ngo aritwengera ati mana humura amaso uyu musore abanza abone ingabo zidukikije. Haleluya 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 haleluya. Abanza abone ingabo zidukikije. Maze ngo aramusengera Imana. Sindabizi ko yapfukamye akamurambika ku biganza, sindabizi uburyo yakoresheje. Ngo aramusengera Imana. Hoho, mu maso hiwe harava ku ibiveravera, harava ku ibikaragashi. Ngo agize guca abona ngo ingabo zivuye mu ijuru zibakikije n'amasinzi. Aca aranezerwa. Yesu nadufashe. Uzi impamvu uno munsi mw'ishengero ugwaye ibisigwa by'umubabaro n'inzigo n'akazika? Nukuri impumyi. Haleluya 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 haleluya. Niko biri. Kagakiza twakakiriye ukuntu, bakozi b'Imana, kagakiza twakakiriye ukuntu. Turi mice myinshi irenga nka 10. Hari abaje kugama, n'abandi baje kwirangwa amahera ntahere, n'abandi baje kujaganya barungitswe n'abadayimoni. Haleluya haleluya. Je muri 85 umwaka nakira agakiza, intambara zideganya bariko barangwanya ngo ndamenye ibanga. Mwijoro ndyamye naca ndarandaguruka nkabona ndarengereye ibirere bikirantuma ndema. Sinaho hari intambara bizoranga. Bayo muri kumukino n'ibyaye. Haleluya haleluya. Mbariwa muri kumukino ntivyaheze. Zaraheze kuko iyonja ndahabona. Ntawanyereka. Ngo arahumuka amaso. Erega uno munsi yo wifitiye Imana uridagaguza, ntutinya ngo karabaye ngo biracitse. Haka ndamubona Elisa n'umujenama wiwe, tiwe janda turi n'Imana mu ijuru. Haleluya haleluya. Turi n'Imana mu ijuru. Maze ngo vya bitero Elisa cango aragenda bitamwe uruhuni. Abarira Imana ati Imana batemu uruhuni uhereye none. Aca ngo bajamwe uruhuni. Elisa caragenda arababura na ya mikoko ati twagenda bazimurure mwazimiye. Namuje nama yarabona ho yari yamaze guhumuka nani. Yari yamaze guhumuka. Muje nama yari imwe yari yamaze guhumuka ibiveravera byari byamuteye guhuma, byari byahumutse. Yari imwo uwe munyenga yarawuriye. Cyabagenda ni Samariya. Elisa arabaje imbere. Yesu nadufashe. Birababaje kubona abakirisi uno munsi ari impumyi, ibisagara byuzuye mu inkozi z'ikibi, abarozi, abapfumu, abasambanyi, izindi ngozi z'ibigwi butandukanye. Wazanye abahe ko wahumutse wewe? Ubonye Yesu amaze kugukiza, babwire kumukiza anjaruwa. Ni wewe. Niwe munzira efuriza. Icyo twamagariwe ni ugufata mpiri bajya abantu tukabazana kwa Yesu. Haleluya. Ndamubona waraheje guhumuka vuba arajamwo. Igitero gifise imikogote ni Samariya ku mugwa mukuru.
baga Elisa hageze kuko abantu bahumutse Imana rurakorana bari muri kumwe Imana rurakorana acaratangaza itangazo ati mpumurira babajaganya babicanyi bavuye Siriya kutuzigiza bahumure barabaho bageze Imana ikirabahumura bagize gucabana igisagara cy'Isamariya napfuye toya rema mugabo hari indi ifise uburake budasanzwe bw'umwami ati turabica Elisa ati ganda hiyo niwe wabafashe abantu ubu ni inkozi z'ikibi gusa ijinyo kurindi ijisho kurindi abantu ubu ni bamurora hageze n'ubu turabafise mu ishengero naciza shima byose ni pika byose ni hovyo ibyiza byose kubera iki impumyi akorera igihugu atarabona turabica Elisa ati zaba wafashe nabo wofatishije umuheto mbega ni wabafashe mpiri wobica bagaburire bazobitangaza Siriya yuko mu Bisirayeli hari Imana haleluya ko hari Imana haleluya hayindi Mana nabonye atari wewe mikoraniro rinini Mana nzogushima hayindi Mana nabonye atari wewe mikoraniro rinini Mana nzogushima Imana nabonye haleluya mikoraniro rinini Mana nzogushima kare ndababona bicaye bari ko barabagaburira n'ibigwanisha bavyambaye barya bajugumira ati naho turya haga vraiment turi hagati bari muri kumwe Imana irera bari muri kumwe Imana irera Imana irera nta na kimwe kitayemera Imana irera nta na kimwe kitayemera Imana irera nta na kimwe kitayemera yemwe nta na kimwe kitayemera nta na kimwe kitayemera haleluya nta na kimwe nana kimwe kitayemera n'inkozi z'ikibi irazamaza mu bugiramina bari muri kumwe ati irazemeza inkozi z'ikibi wibaza bajya abarozi simo mubirereyeko icompa mugahumuka basha twobafata bari muri kumwe ati twobafata bajya abarozi barara barakinda nibi bigabo biriko biramena ingo biriko byasambutse byanogotsama twobafata tukabazana bagahumuka sha none mu myirafata yindi haleluya twofata umviriza usomye muri Luka 18:35 ingene umuntu ahumuka niwe yitakambira impumyi Bartimayo ngo yumvise ko Yesu aza kuhaca hewe ikiratabana cunga neza bari muri kumwe ati cunga neza turiteguye kurambika kwibiganza no kuri ugize imisuri impumyi hari ibyo utumva hari n'ibyo utanabona hari n'ibyo udahamza kandi ivyo byagutaye ubugumba uno musuva mu vyaha winjira mu bindi nutera intambwe turiteguye
zana aza guca hano aca hano nabo tego ni haca ati okay irahagarara sindabizi ko yahagaze ahantu hakirurutse irahagarara ati Yesu mwana wa Dawidi nyirira imbabazi abigishwa ati hora ati murahumba Yesu mwana wa Dawidi ndi hano ngirira imbabazi Yesu aratinda ati hariho umuntu amamagaye kabisa hariho umuntu amamagaye acara yegera haleluya arayibarira ngo homoka kwizera kwawe kuragukijije ikiravuga ngo ndabona ikirashima Imana ni muname dusenga Imana n'aya majambo y'Imana yumvise Imana niba hezagira uno munsi biranka ko biza n'isengesho ryawe ntaho riva nta naho rija n'uruhumye nagomba ndakurarike uno munsi uhumuke Imana ikugirire neza ubone ivyitereye kuko ibihe birakuze ubone ivyitereye uno munsi Imana yagira ikugirire neza ucuhunga amahoro kuko uri impumyi uno munsi Imana yagira gutabare ucuhunga amahoro kuko ntubona ese icompo gahumuka umuntu yumva ati kabisa ngomba ndirimbe mbona ntari impumyi ngire nje name mbona ntari impumyi ngomba mu mukirisu mbona iyo nja ivy'iki gihugu abaduke aze tumusengere ndahejeje n'aya majambo y'Imana abumvise Imana nibahezagira uza utaza numvise ijambo rivuga ngo umuntu abona iyo ariko araja n'iteka rinini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaze tugusengera Imana.